iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma b'ibihugu 54 bihuriye mu muryango wa Commonwealth yatangiye kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda. Umuryango wa Commonwealth wifuza kurandura burundu indwara ya malaria. This week the Commonwealth will commit to working towards ending the malaria pandemic by 2030. Iki cyumweru Commonwealth izemeza kurandura malaria mu mwaka wa 2030. Tuzakenera inkunga yanyu kugira ngo ibi bigerweho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu nama yabaye kuri uyu wa kane. Mu Burundi urukiko rw'ikirenga rwa Gitega kuri uyu wa kane rwakatiye abagabo babiri igifungo cy'imyaka 10 ku byaha byo kwangiza imva. Mu Rwanda kandi ubuyobozi bwa Rubavu bwafunze amazu amwe namwe y'ubucuruzi mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Gisenyi. Ni ikibazo gikomeye kugeza kuri iyi saha, nkanjye ubwanjye umupanga gukora muri iyi nzu birambangamiye cyane. Ntabwo nahita ntekereza ngo nderekeza aha ngaha kuko ari isoko rya Gisenyi. Murabona ko ritari ryuzura, riracyari muri chantier. Yewe n'uyu mujyi murawubona, nta yandi mazu dufite wavuga ngo ajyanye n'icyerekezo manini twajyamo. Kugeza kuri iyi saha rwose ni ikintu kibangamye ku bigaragara cyane. Umwe mu bacuruzi bafungiwe inzu. Aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Mwiriwe neza Veniste. Mu karere ka Afrika abasirikare 8 bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali barakomerekejwe n'igisasu ca mine catezwe mw'ibarabara mu ntara ya Timbuktu yiganjemwo aba jihadiste. Umutegetsi wa ONU atashatse kumenyekanisha amazina yiwe yavuze ko abo basirikare arabo muri Burkina Faso bo mu nteko za MINUSMA. Gushika aho ku kwezi kugeze abasirikare 4 ba ONU baramaze kwicwa n'ibikekwa kuba ibitero vy'abajihadiste mu buraruko no hagati muri Mali. Iki gitero kibaye mu gihe mu ndwi iheze Mali yahuye n'ivyago aho abanyagihugu batari bake bagandaguwe bunyamaswa muri ako karere ka Sahel nyene. Leta yavuze ko abajihadiste bishe abasivile 132 Idiala Sagu no mu bindi bisagara bihakikuje hagati na hagati muri Mali. Ku mugabane wa Buraya, inama nshingamateka y'ishiramwe rya Buraya yaratoye yongera iremeza ejo kuwa kane kwakira kandidatire ya Ukraine yo kwinjira muri uyu muryango. Inama nshingamateka ya Buraya yaremeje kandi kandidatire z'ibihugu vya Georgia hamwe na Moldavia. Iri tora ribaye mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ko igiye kurungikira Ukraine iyi nifashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyoni 450 z'amadolari. Iyi mfashanyo igizwe n'ibindi bisasu byo mu bwoko bwa roketi byiyongereye ku yindi mfashanyo ifise agaciro k'umuriyaridi w'amadolari yatangajwe na Amerika mu ndwi iheze. Kugira ibi bihugu bitatu bizokwemererwe burundu kwinjira muri uyo muryango w'ibihugu 27 bisabwa kuzobanza kuzuza ibisabwa bitari bike mu bijanye na politiki hamwe n'ubutunzi. Akanama k'ubumwe bwa Buraya kagizwe n'abakuru b'ibihugu 27 byo muri uyo muryango niko kazotora ubwa nyuma kwemerera canke guhakanira ivyo bihugu bitatu. Abaperezida bose ni ngombwa ko bavyemeza atawuvuyemwo. Hano muri Amerika, komisiyo y'inama nshingamateka yashinzwe gutohoza ku migumuko yabereye kuri Capitol ejo ku munsi wa kane yarumvirije abahoze ari abategetsi mu bushikiranganji bw'ubutungane. Komisiyo yavuze ko uwahoze ari perezida Donald Trump yategetse abategetsi bo muri ubwo bushikiranganji gutohoza ku busuma yemeza ko bwabaye mu matora. Ibi yabikoze mu gihe yari yaramaze kubwirwa ko atabunenge bwinshi bwabonetse
bwatumye atsindwa amatora ya manda ya kabiri. Jeffrey Clark yahoze ari cegera c'umushikiranganje w'ubutungane ajejwe amategeko y'ibidukikije. Uyu yari afise icizere cyo kuba umushikiranganje w'ubutungane mu kwezi kwa nyuma kwa perezidanse ya Trump. Yagirizwa kuba yaragobereye akatari gake abandi bategetsi bo muri ubwo bushikiranganje gutohoza ku busuma bwavugwa bw'amajwi. Yongeye ko kandi asaba amwe mu mareta kutemeza amajwi yerekana ko umudemokrate Joe Biden yatsinze Trump. Trump akunze kuvuga ko iyo komisiyo igizwe n'abo mu mugambwe w'abademokrate 7 hamwe n'abarepublikani 2 atakindi gamije atari kumushyira hasi kugira ntazosubire kwitoza. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi sentare ntahinyuzwa ya Amerika yaremejeje ku munsi wa kane ko abanyamerika bafise uburenganzira bwo kwitwaza inkoho no hanze y'amazu yabo ndetse no mu bantu benshi. Iyi ngingo ije kuvuguruza itegeko rimaze imyaka irenga 100 muri leta ya New York ryemerera umuntu gusohokana inkoho hanze y'inzu ari uko hawe uburenganzira kandi yerekanye ko by'ukuri umutekano wiwe ubangamiwe. Ayandi mareta 5 arimwo California na Washington DC umugwa mukuru wa Amerika afise amategeko nk'ayo abuza abantu gutwara inkoho mu bandi bantu hanze y'urugo rwabo. Perezida Joe Biden wo mu mugambwe w'abademokrate yariyamirije iyi ngingo ya sentare ntahinyuzwa. Yavuze ko itumvikana kandi iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Amerika kandi kuye gutera ubwoba abanyamerika bose. Yasavye abanyamerika kuyiyamiriza. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'aba guverinoma b'ibihugu 52 bihuri mu muryango wa Commonwealth yatangiye kuri wa gatanu i Kigali mu Rwanda. U Rwanda rubaye igihugu cya gatandatu cyakiriye iyi nama ku mugabane wa Afurika, nirwo kandi rugiye kuyobora uyu muryango mu gihe cy'imyaka 2. Iyi nama yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi 5. Kuri mugoroba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame araza kwakira abakuru b'ibihugu bayitabiriye asangire nabo. Asumutaka Boyi aratubwira bamwe mu bayitabiriye. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'umwe mu bagaragarijwe ibyishimo akigera mu Rwanda. Yageze ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda, aho yahavuye yerekeza mu mujyi wa Kigali n'imodoka. Mu mujyi wa Kigali Perezida Museveni yakiriwe n'abaturage banyuranye bahise bahagarika imirimo yabo bakajya ku mihanda kumwereka ko bamwishimiye. Abinyujije kuri Twitter, Perezida Museveni yavuze ko yishimiye uko abanyarwanda bamwakiriye. Yanditse ati: nageze i Kigali mu Rwanda aho nitabira inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize Commonwealth. Ndashimira abanyarwanda ku ikaze mwampaye, murakoze cyane. Mu bihugu bituranye n'u Rwanda nabyo byitabira inama ya Kigali, igihugu cya Tanzania cyahagarariwe na Vice Perezida wacyo Philip Mpango. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko Perezida wacyo, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, atazitabira inama ya Kigali kubera ko ihuriranye n'imirimo myinshi afite mu gihugu cye. Ibi byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bye. Undi munyacyubahiro wamaze kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakoresha ururimi rw'icyongereza harimo Perezida Buhari wa Nigeria, uwa Ghana Nana Akufo-Addo, uwa Namibia n'uwa Sierra Leone Julius Maada Bio. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu by'ibihangange barimo Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau,
nawe wageze i Kigali kuri uyu wa kane yavuze ko mu byo azaganira n'abandi bayobozi mu nama ya Commonwealth harimo ibibazo byugarije isi ndetse n'intambara Uburusiya bwasoje kuri Ukraine n'ingaruka yagize ndetse n'imyindagurikire y'ikirere n'ikibazo cyo kuba ibikenerwa na muntu mu buzima bwe bikomeje guhenda cyane. Igihugu cya Australia kihagarariwe na Vice Minisitiri w'Intebe mu gihe igihugu cy'Ubuhinde nacyo gifite ijambo rinini muri uyu muryango wuje ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza cyahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacyo. Undi mutegetsi wageze i Kigali kuri uyu wa kane ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ari kumwe n'umugore we akigera mu Rwanda. Boris Johnson yavuze ko iyi nama izaba umwanya wo kuganira ku bibazo byugarije isi birimo inzara n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'amahirwe yo kwagura ubucuruzi Ubwongereza bukorana n'ibihugu byo muri uyu muryango. Biteganijwe ko iyi nama izasiga Boris Johnson ahererekanije ububasha na Perezida Kagame ku buyobozi bwa Commonwealth. Boris Johnson ageze mu Rwanda akurikira igikomangoma Charles wageze mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa kabiri. Kugeza ubu akaba amaze gusura ibikorwa binyuranye harimo inzibutso za Jenoside ku Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Nyamata mu karere ka Bugesera. Igikomangoma Charles kuri uyu wa gatatu cyasuye umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Abamwakiriye bakaba basigaranye ibyishimo nyuma yo kugendererwa n'umushyitsi wo mu rwego rwe. Tubanye neza mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge, turagabirana. Byabanje kuntwara igihe kinini ariko ubu narabyakiriye, turabana neza, turaturanye, niho nsaba amazi, niho ndahura umuriro, niyo mfite urugendo musigira umwana wanjye. Kuba mwarabonye igikomangoma kikaza iwanyu mwabyakiriye gute? Twabyakiriye neza cyane kandi igikomangoma n'ubuhamya twamuhaye yarababaye ariko nyuma aza kwishima kuko abanyarwanda bongeye kubana. Kugeza ubu abakuru b'ibihugu na za guverinoma benshi bamaze kugera i Kigali bakaba bakoze inama mu muhezo mbere y'uko inama ifungura cogamu izaba kuri uyu wa gatanu. Biteganijwe ko ku mugoroba kuri uyu wa kane bakirwa n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Inama ya cogamu izasozwa kuri uyu wa gatandatu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu byo iyi nama ya cogamu yibandaho harimo ibibazo by'imihindukire y'ibihe n'indwara ya malariya umuryango wa Commonwealth wifuza kurandura burundu. Kigali, Jean Baptiste Mico Myiza. Habaye ikiganiro ku buryo bwo kurandura indwara ya malariya n'izindi ndwara zititabwaho cyane. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'umushyitsi mukuru w'inama ya cogamu y'uyu mwaka igikomangoma Charles, akaba anakuriye gahunda yo kurandura malariya mu Bwongereza, gahunda izwi nka Malaria No More UK. Avuga ku irandurwa ry'indwara ya malariya, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ubufatanye bw'inzego zitandukanye. This week the Commonwealth will commit to working towards ending the malaria pandemic by 2030. Iki cyumweru Commonwealth izemeza kurandura malariya mu mwaka wa 2030. Tuzakenera inkunga yanyu kugira ngo ibi bigerweho. Mu bahise bumva ubusabe bwa Perezida Kagame bwo gutera inkunga y'intego yo kurandura malariya muri Afurika bitarenze mu mwaka wa 2030 harimo Gates Foundation yiyemeje gutanga inkunga ya miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Uyu ni Melinda French Gates, umwe mu bakuriye Gates Foundation. There is absolutely no nation and no organization that can do this work alone. Nta gihugu na kimwe, nta muryango n'umwe wakora iki gikorwa wonyine. Ku ruhande rwacu nka Gates Foundation twiyemeje gutanga miliyoni 140 z'amadolari mu myaka iniza mu rwego rwo gufasha inzego za Afurika mu kurwanya malariya. Intego yo kurandura malariya ni indwara zititabwaho cyane ku mugabane wa Afurika bitarenze mu mwaka wa 2030 yiswe Kigali Declaration, ugenekereje mu Kinyarwanda ni itangazo rya Kigali. Ku ndwara zititabwaho cyane zigomba kuranduranwa na malariya, igikomangoma Charles avuga ko izi ndwara zibasiye cyane umuryango wa Commonwealth, bityo zikaba zigomba guhagurukirwa. We must also acknowledge that the burden of neglected tropical. Tugomba nanone kwemera ko umutwaro w'indwara zititabwaho cyane ari ikibazo gikomeye. Izi ndwara ziri mu bihugu 46 ku bihugu 54 bigize umuryango wa Commonwealth. Ibi bihugu ni 2/3 by'ibihugu bifite izi ndwara ku isi. Nakiri neza rero itangazo ryatangijwe none.
Muri iyi nama y'i Kigali kugeza ku wa kane nimugoroba, ibihugu, ibigo n'abantu ku giti cyabo bari bamaze kwemeza gutanga inkunga igera kuri miliyari 4 z'amadolari y'Amerika kugira ngo intego yo kurandura malaria n'indwara zititabwaho cyane izagerweho bitarenze. Muri iyi nama y'i Kigali kugeza ku wa kane nimugoroba, ibihugu, ibigo n'abantu ku giti cyabo bari bamaze kwemeza gutanga inkunga igera kuri miliyari 4 z'amadolari y'Amerika kugira ngo intego yo kurandura malaria n'indwara zititabwaho cyane izagerweho bitarenze mu mwaka w'2030. Ikigo cya Global Fund gikusanya amafaranga kirifuza ko haboneka nibura miliyari 18 z'amadolari y'Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko mu mwaka w'2020 malaria yishe abantu bagera ku 627,000, abayirwaye bo bari 241,000,000. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, urukiko rw'ikirenga rwa Gitega kuri wa kane rwakatiye abagabo 2 igifungo cy'imyaka 10 ku byaha byo kwangiza imva, abandi 2 babayabere. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi. Muragezweho na Desire Hatungimana. Bashitse mu ngoro y'imanza uko ari 4 bagirizwa, nayo Burundi Gratien, Desire Ndayisenga, Isaac Ndayiragije na Havyarimana Mbonimpa bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo. N'urubanza rwatanguye mu masaha yegera saa 5 z'umusase. Sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwamanza abo bunganira, nabo bivugira ko bidakenewe ubwabo bashoboye kwiregura. Urubanza kukibiriraho rwaciye rutangura mwido nido. Sentare yatanguye gusaba umushikirizamanza kwagiriza abo yashengeje. Umushikirizamanza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abafuye ryo ku Mushasha, bongera bibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimwo ivyuma n'amabati. Yavuze ko ari ivyaha 2: gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije. Abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa. Gratien nayo Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vy'izo mva zasambuwe. Uwo nawe yahakanye icyaha, avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye, ariko ananirwa gutanga umwirondoro w'uwamutumye, ndetse avuga ko atazi icakora canke haba mu gisagara ca Gitega. Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ibyo vyuma kwitwa Desire Ndayisenga asangiye urubanza, kandi nawe yari yarengutse. Mu kwiregura, Desire Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ivyuma, ko kugura ivyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose, ariko ko ivyuma bamuzaniye atari vyibwe kumva. Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhuvya amatohoza mu kwima inyamiramabi inomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba. Umushikirizamanza yongeye yagiriza Havyarimana Mbonimpa ko ari we yarabitse ivyo vyuma vyibwe mu cumbi we. Uwagirizwa yahakanye ivyo yagirizwa, avuga ko ari umuntu atazi yaje abitaho mu gihe yaragiye kurondera ivyo afungura mu gatondo. Sentare yaciye imubaza igituma ataca yabimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe ahasanze ibintu biteye amakenga. Uregwa yavuze ko atamwanya wo kubimenyesha yari kuronka, kuko yariko yihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara. Ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega. Inyuma y'ikiringo cy'isaha, sentare ibumviriza, umukuru w'intahe yasabye umushikirizamanza gusozera imburano. Umushikirizamanza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10. Abaregwa bose basozereye basaba kwezwa. Urubanza ruca ruja mu mwiherero. Inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20, sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Desire na Havyarimana Mbonimpa ku vyaha vyo kubomora imva 16 zo ku Mushasha n'ubusuma bukabije. Nyaburundi Gratien na Ndayiragije Isaac nabo bakaba bejejwe kuri ivyo vyaha n'iyo sentare. N'urubanza rwari rwitabwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega batari bake, bakavuga ko urwo rubanza rubanezereye uko rucitse, kandi bishobora gutuma ububisha nk'ubwo bwo kubomora imva budasubira kuba, na rijya bituntuza
bene gufuba babo. Urakoze Desire Hatungimana. Tugume mu Burundi aho abategarugori bo mu ntara ya Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika bavuga yuko batabayeho neza. Ni inkuru nayo yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Iyo nje ngaha ku ruzi ndarangura nk'izo ndagara mbisi mu gihe ndandaza nyine zigahera. Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe ikiyaga ca Tanganyika mu Rumonge. Ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imiryango. Twebwe bariko bararoba turiyungunganya twarondera ukunyene kugira ngo turabe ko turonka ivyo dufungurira abana. Twebwe imboga zabonetse turonka amafaranga tukiyungunganya tukaronka icyo tugaburira abana, zitabonetse naho usanga abana badupfira ko n'inzara. Abo bakenyezi bakora urwo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura ko amafaranga bafungura bakongera bakaronka n'inyungu igereranye. Ku munsi turashobora kuronka amahera dushobora gutungisha imiryango yacu, tukaronka amahera dusomeshiriza abana bacu bakaba, tugakomora imboga tukaronka na tugura ubufu, turashobora kuronka nk'ibihumbi 5 dushobora gufungura. Ariko rero barafise ingorane muri urwo rudandaza bakora. Ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko k'abarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza. Mu gihe bafunze turahangayika gose turateseka n'abana bakagwa kudupfira ko n'inzara. Mu gihe zabuze turahangayika gose tukaguma muhira nyene nta kundi ntaho tuja ntaho kuko nta kandi kazi dufise dukora. Itubika amajambo make yaronka tuyarya. Abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaye neza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ataco binona. Kuri ibyo bisabo icegera c'uwurongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Louise Nizigiyimana amenyesha ko ico kibazo muri Afrabu bakizi. Mwishirahamwe bariko baregera abagira neza kugira bagire ico babafashije, ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe. Ibisabo byabo turabyakira natwe tukabitanga kubafasha amashirahamwe mbere nka Afrabu. Ibibazo nk'ibyo irakunda kubifata mu ntoki. Afrabu ntiyicaye, turiko turasaba nabo baje mu mashirahamwe bisanzwe. Unye gukora urumwe biragoye, biraguhanga nyene kubera akagatahe nyene kagoye no kuronka, ariko ngo tubiri kuvurana ubupfu. Turiko turaraba rero tubahanura kugira ngo bashinge amashirahamwe cyane bagira amakoperative. Urwo rudandaza rero rukaba ari rwo rutunze abo bakenyezi nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye kuri uwo mweha wo ku kiyaga Tanganyika ku gice co mu Rumonge. Abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi, mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya baca bayanikira bakazoyadandaza yumye. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bwafunze amazu amwe n'amwe mu mazu y'ubucuruzi mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Gisenyi. Abayakoreragamo baravuga ko batarabona ahandi bakorera. Mugenzi wacu Eric bagira ubusaganiriye nabo. Abacuruzi baganiriye n'ijwi ry'Amerika kuri iki cyemezo cyo gufunga ibikorwa byabo by'ubucuruzi bavuga ko ari icyemezo ubutegetsi bwabatuyeho. Baravuga ko butigeze bubateguza kugira ngo babashe kubona ahandi bakwimurira ibikorwa byabo. Uyu mubyeyi yaravuga ko kubona aho kwerekeza ari ihurizo rikomeye. Kandi ntaho dufite aho kujya kuko batubwiraga ko bazadukura hano isoko ryuzuye bakadushyira mu isoko. Isoko ntiriruza ntituzi n'igihe rizuzurira. Ntaho dufite aho kujya kugeza iyi saa. Dufite igihombo gikomeye aho. None se niba twarishyuye amafaranga akaba akirimo tukaba tujya no kubika ibicuruzwa nta naho tubijyana, icyo si igihombo gikomeye. Turasaba akarere kuzuza isoko tubona aho kujya kuko aya mazu ni menshi ntabwo twabona aho tujya ngo tubone aho dukorera. Tugera hafunzwe twabonye amatangazo avuga ko ahacururizwaga hafunzwe, ubundi hakagaragara imigozi yari izengurutse ku mazu bigaragara ko ahari nyabagendwa hatakinjirwa. Bwana Japhet Nshimiyimana uzwi ku kabyiniro ka Nokia hano ku Gisenyi nawe ni umucuruzi bafungiye, kubona aho kwerekeza bimubereye ingorabahizi. Ni ikibazo gikomeye kugeza kuri iyi saha. Nkanjye ubwanjye umupanga wo gukora muri iyi nzu birambangamiye cyane. Ntabwo nahita ntekereza ngo nderekeza ahangaha kuko ari isoko rya Gisenyi. Murabona ko ritari ryuzura, riracyari muri chantier. Yewe n'uyu mujyi murawubona nta yandi mazu dufite wavuga ngo ajyanye n'icyerekezo manini twajyamo. Kugeza kuri iyi saha rwose ni ikintu kibangamye ku bigaragara cyane. Bwana Nshimiyimana nyuma yo gufata icyemezo cyo kumufungira ubucuruzi agasanga hari icyo ubutegetsi bwakabanje kurebaho.
ubu mu by'ukuri numvaga nk'ubuyobozi bwagombye gutekereza kabiri, bakabanza bakuza ririya soko bakatwimuriramo, aba ba nyir'amazu nabo bakabona umwanya wo kugira gute wo kubaka. Naho ngewe babikoze nk'uko ngumu nababangamiye twebwe abaturage, nta nubwo bahimye nyir'inzu, sinawe uyikoreramo, ni ngewe bahimukiye nge n'umuryango wanjye. Igihombo cyo twakinjiyemo tuzasora dute? Twari tumaze no gusatanga n'ipatate ry'umwaka. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Bwana Jean Bosco Tuyishime uyobora umurenge wa Gisenyi hano mu mujyi, yavuze ko bafungiye aba bacuruzi bagamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu. Avuga ko iki cyemezo bagifashe bari bamenyesheje ba nyir'amazu. Ni icyemezo twafashe hashingiwe ku myanzuro y'inama zitandukanye twagiye tugirana n'abaturage, aho tubasaba ko bagomba kudufasha umujyi koko ukaba umujyi wa kabiri wunganira Kigali. Tumaze igihe tubivuga, ariko ntushobora guhindura umujyi wa Rubavu by'umwihariko umurenge wa Gisenyi hatarimo inyubako zijyanye n'igihe. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twahisemo kugira ngo tube tubafungiye, bahagarike ibyo bahakorera, babanze bubake inyubako zijyanye n'umujyi twifuza. Ubuyobozi bwa Rubavu bukavuga ko abananiwe kubaka kubera ubushobozi bakwifatanya bakagira ingufu. Burashimangira ko bwiteguye kubahuza n'ibigo by'imari, ariko bakabona umujyi uko bawifuza. Inzu twafunze, uyikoreramo afite uburenganzira bwo gushaka aho akorera muri uyu mujyi, kandi uyu mujyi nta nubwo ari umurenge wa Gisenyi gusa. Nyir'inzu nabyumva, n'abari bukenere ko tubahuza n'amabanki turabahuza nayo, hanyuma nitumara kubahuza n'amabanki babone amafaranga vuba, bubake uwakoreragamo yongera agaruke akore, kugira ngo dutunganye umujyi. Uyu mujyi ntabwo uzatunganywa n'abayobozi, uyu mujyi uzatunganywa n'abawutuye. Ijwi rya Amerika ryakoresheje ibishoboka rishaka abafite amazu yabo basabwa kuyavugurura, ariko nta n'umwe twabashije kubona. Aba barashinjwa ko bamenye icyemezo kibafungira, ariko banga guteguza abakodesha amazu yabo. Inzu twabonye ubutegetsi busaba ko bazivugurura biragaragara ko ari inzu zisanzwe, nyamara ubutegetsi bwaduhamirije ko inzu zikenewe hano mu mujyi ari inzu z'amagorofa zigeretse. Ibi biriho mu gihe hari isoko rigiye kumara imyaka isaga 10 ryubakwa ryaranze kuzura. Iri abacuruzi baravuga ko ariyo bagombye kuba bahungishirizamo ibicuruzwa byabo nyuma y'uko birukanyweho bacururizaga. Umurenge wa Gisenyi urabarura inyubako 18 zafunzwe ku ikubitiro nk'uko babitangarije Ijwi rya Amerika, ariko zirimo imiryango myinshi ikoreramo n'abacuruzi benshi. Biragoye kumenya umubare w'inyawo w'iki cyemezo cyagizeho ingaruka kubahahiraga cyangwa basabaga serivisi aha hafunzwe, bakagira icyo basaba leta. Leta nibafashe mu gihe batarabona aho bimukira hariya muri iriya soko, babe bari gukoreramo hano isoko niryuzura, bababwira ati mwinjire mu isoko, ari uko wenda isoko rihari ryuzuye, ariko mu gihe leta yuzura nibabareke baba bari gukora. Ugira ubusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Amaze imyaka 27 avukiye mu bitaro bya CHK i Kigali. Nyina yaramwibarutse ahita yitaba Imana. Uwo mwana yitwa Roni Mutangana, ntabwo yigeze amenya aho nyina yakomokaga. Binyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga yabonye undi muryango we. Nabyakiriye neza, numva ni inzozi, mbese buri ukuntu nashimira Ijwi rya Amerika, mwarakoze cyane. Narataye icyizere ko nzababona, ariko Imana burya niyo nkuru, kandi ibyo yavuze izabisohoza. Ni ukuri narishimye cyane, nabuze n'icyo n'uburyo nabivuga byo gushimira Ijwi rya Amerika. Ni ukuri mwambereye ababyeyi, mumbera ubuvugizi bwiza. Ikintu kimwe nashishikariza abantu Amerika niko bayigana bakayisonga, irakora cyane kandi ndamaze kubibona. Nari umuntu nemera ko bibaho, ariko ubu nabibonye, ibyishimo byandenze cyane. Inkuru y'urukundo ni neza ni ya Mutangana Aroni, tuzere ku muryango imuhanga ku cyumweru isa 10 mu kiganiro Agasaro Kaburaga mbagezaho mpimbawe. Aha no dusoreje aya makuru hamwe na Mukobe Liabaro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: urukundo ntirugara hagari nabi. Bisobanuye ko urukundo rutikuririza